Bakunzi ba Neema Gospel TV turabaramukije. Turabahaye ikaze kandi muri iki kiganiro Go Deep. Ni kiganiro twise Go Deep, mu Kirundi twumva umenga twocita mu mizi. Twinjira mu kiganiro uko tuba twihaye teme canke igitabo tukacinjiramwo umurongo ku wundi tutihuta. Twagize ngo ntamvo nimwe yo kwirukanga, tukigenda kaburunguko kandi urudome ku rundi gushika tugihejeje. Kandi murabona twahereye ku gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana turakirembeje, kuko tuza tugeze mu gice ca 14 n'umurongo wa 15, kuko ubushize twagarukije ku murongo wa 14. Yari Go Deep ya 44 nyene. Iyi ni Go Deep iza kuba ari 45. Hamande y'iki gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, muribuka ko hari igitabo c'Abikorosayi tugize iminsi tutakibaha kubera umwigisha arafatiriwe gato, mugabo bugingo abonetse tuzoca naco tukigarukako kugira ngo mwumve naho ibivugwamo. Mugabo turipfuza ko mwiga mukumva muganashira mu ngiro, hamande yo kwakira munasangize n'abandi. Ubwo rero iki gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana umwarimu ni Aime Kazimire Harerimana. Mvuze ngo umwarimu nuko nta nabanje mugengo, umwarimu ni mwarimu Aime Kazimire Harerimana. Mu yandi majambo ni evangeliste Aime Kazimire Harerimana. Mwibuke ko twatanguye kare nyene tuciga ari umwarimu, mugubu tucigishwa na mwarimu ari mwarimu. Bivuze ngo harahiriwe uwumva kandi harahezagiye, nkuko bavuze ngo mu Kigiriki ni uko babivuga, harahezagiye. Bivuze ngo harahiriwe uwumva n'usoma ivyanditswe muri iki gitabo. Kaze mwarimu. Murakoze cyane. Muramuwe neza. Turashima Imana. Kantu sinari bwigenda kavuga kuva duko tukiganira. Kandi nako nikabuze ico kamaze. Nibaza ko nibisanzwe. Yego. Igikuru no gukora igikorwa c'Imana. Igikuru no kwemerwa n'Imana. Yego. Igikuru no kuba mu ruhande rw'Imana. Yego. Nkuko tumaze imisi tubikora, twama dutangura no gusenga Imana, Kuri kwa tugaca tubandanya. None rero n'ubu twagomba dusenga Imana. yego. Mwamaze kubivuga, duca tubandanya n'umurongo wa 15 W'igice w'iki gice ca 14 cy'ivyahishuriwe Yohana. Yego. Mana turagushimiye ko n'ubu kiri Imana yacu, ko n'ubu kidushigikiye, ko n'ubu kidufasha ukuboko. Shishikara ubana natwe, shishikara utugwanirira, shishikara wiyerekana. Kandi Imana ushoboze abantu bose bumva amajambo ari muri kino gitabo, ubashoboze kuyatahura, ubashoboze no kuyatahuza abandi, kugira ngo ntagire umuntu yogwa muri surprise y'Imana, aho inzamba y'Imana bucivugira. Twese tuze tuyumve, dusanganire umwami wacu kubicu kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kaze. Murakoze. Ubuheruka twarangije n'umurongo wa 14 w'iki gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, aho Yohana yabona igicu cera, kandi kuri ico gicu hariko ukivyagiyeko yasa n'umwana w'intama. Kandi hamwace musurinya ko igicu cagereranwa nta moyen de déplacement y'Imana. Kandi amubona yambaye igitsibo c'izahabu gihabwa umuntu yatsinze, Stefanos. Kandi amubona afise umuhoro wo kwimbura kugira ngo yimburire mu kigega. Yego. Ubu rero duca dushishikara tubone ubutumwa bwatanzwe n'umumarayika agira 5, aho tububona muri gice ca 14 uhereye ku murongo wa 15 n'umurongo wa 16. Havuga ngo, soma twumve. 15. Umumarayika wundi ava mu rusengero, asemerera n'ijwi rirenga, abwira uvyagiye kuri ico gicu, ati nurungi ku muhoro wawe, rungi ku muhoro wawe, wimbure, kuko iyimbura rishitse, kandi ivyimburwa vyo mw'isi vyumye. Imana ishimwe. Amen. Umumarayika wundi ava mu rusengero. Umumarayika wa 5 nawe arageze kuvuga,
aje avuye mu rusengero rw'Imana rwo mu ijuru, asemera n'ijwi rirenga, abwira uvyagiye kuri ico gicu. Umumarayika rero ashikirije Yesu ubutumwa buvuye mu rusengero rw'Imana mu ijuru, ubutumwa akuye imbere y'Imana, ubutumwa buvuye aho Imana iri. Abwira Yesu ngo nurungike umuhoro wawe wimbure. Wa muhoro yari afise mu kuboko, ubu rero aronse itegeko ryo kuwurungika. Nurungike umuhoro wawe wimbure, nurungike umuhoro wawe wimbure, wimbure. Ubu butumwa rero umumarayika abwira Yesu n'ubu, tangura iyimbura kuko igihe niki. Ubwo butumwa nta handi buvuye atari mu ijuru ku Mana, kuko Yesu ubwo yavuze ati n'ububasha bwiwe nyene, nk'uko tubibona mu vyakozwe n'intumwa 1:1. N'ububasha rero bw'Imana bwo gutanga uruhusha ko Yesu akwiye gutangura kwimbura ivyimburwa akabishira mu kigega. Kandi ivyimburwa vyo mw'isi vyumye. Ijambo vyumye mu Kigiriki ni akimazo, risobanura kurunguriza, guhishira canke kuma. Vyerekana ko ivyimburwa vyatevye gusarurwa, mugabo bigishoboka gukurayo imbere yuko vyohebwa bigatabwa. Murazi ko iyo ivyimburwa vyeze bikarunguriza cane, utabikuyeyo birashobora kubora. Iyo ibitegwa vyumye cane bikumira mu murima, utabisoromye birashobora kumererana. Aha rero umumarayika avuga ati ivyimburwa vyo mw'isi bireze, birumye, birarungurije. Mu yandi majambo ntibirapfa, mugabo bitavuyeyo birashobora gupfa. Iki cerekana kandi imbabazi z'Imana. Imana yarorereye igihe kirekire uko bishoboka imbere y'uko atanga uruhusha rwo gusarura irya nyuma, nk'uko tubibona mu cete ca 2 Petero yandikiye ishengero 3:9, aho Petero abwira ishengero abaremesha, ntimwihebure shengero, ntimwibaze ngo Imana iratebeje isezerano nk'uko abandi bavyiyumvira, ariko kubera imbabazi Imana ifise, kubera urukundo Imana ifise, yihanganiye benshi. Hari abantu Imana icihanganiye, hari abantu Imana ikirorereye, n'ubu hari abantu Imana ikirorereye, ariko Imana ntizoguma ibarorereye. Hazogera igihe itanga itegeko ryo kwimbura ibintu vyose vyeze. Yego. Umurongo wa 16, uvyagiye ku gicu arekurira umuriro wiwe mw'isi, isi irimburwa. Uvyagiye ku gicu nk'uko twamaze rero kuyibona, uyu n'umwami Yesu Kristo muri Matayo 13 mu mugani w'uburo n'ugwafu. Yesu yerekanye ko ari umubivyi, ariko hano yerekana ko ari umusaruzi. Birumvikana neza ko iyo umuntu arima agatera, birumvikana kandi ko ari wasarura. Yesu rero muri iki gihe azobaje kwimbura ivyimburwa. Turabona ubutumwa bw'umumarayika wa 6 nk'uko tubibona ku murongo wa 17 wo muri iki gice ca 14 c'iki gitabo. Havuga ngo iki? Havuga ngo umumarayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mwijuru, na wenyene afise umuhoro ukarisha. Na wenyene afise umuhoro ukarisha. Ubu n'umumarayika wa 6. Ubu butumwa bw'umumarayika wa 6 na wenyene, nk'uko vyagenze ku marayika wa 5, aje ava mu rusengero rwo mwijuru aho Imana idwebereye, aho Imana iri. Na wenyene afise umuhoro ukarisha.
uyu marayika wewe ntiyumvikana n'ijwi gusa, ahubwo no kuboneka araboneka ku maso, aboneka afise umuhoro ukarishe, bisa neza nk'uko Yesu Kristo yakoze. Umurongo wa 18 kugeza wa 20 naho tuhabona umumarayika w'indwi ubutumwa yavuze. Dusome ku murongo wa 18. umumarayika wundi ava ku gicaniro niwe aganza umuriro asemerera n'ijwi rirenga abarira ufise umuhoro ukarishe ati rungika umuhoro wawe ukarishe uce inzabibu zo ku muzabibu w'isi kuko inzabibu zawo zirungurije. Mu Kigiriki bavuze ngo uce imino y'inzabibu yo ku mizabibu kuko inzabibu zawo zirungurije. Umumarayika wundi ava ku gicaniro. Umumarayika w'indwi rero ari nawe wa nyuma aje aturutse ku gicaniro. Birashoboka neza ko ivyerekana ko cari gicaniro c'icotezo cari gikozwe mu muringa. Iki naco kikaba cari gicaniro co gucirirwako urubanza, nkuko twabonye vya bicaniro biri mwijuru. Cari gicaniro co gucirirwako urubanza, bisigura ko urubanza rw'Imana wari rushitse. Niwe aganza umuriro. Igicaniro n'icotezo nico batangira kubimazi kugira ngo bitongogwe n'umuriro. Asemerera n'ijwi rirenga, abarira uwundi afise umuhoro ukarishe. Umumarayika w'indwi yasemereye umumarayika wa gatandatu ngo azane umuhoro ukarishe, ati rungika umuhoro wawe ukarishe. Ijambo rungika mu Kigiriki hakoreshejwe ijambo rivuga ngo balo, risobanura kujugunya ikintu n'ishavu. Ibi vyerekana irengeranwa gisarura, umunsi w'imbabazi warenganye. Abantu rero twama turiko turabwira ubutumwa bwiza ntibabwemere, bakigumira muri nta kazoza, bakibaza ko bizokwama bimeze uko. Hariho umunsi w'ishavu ry'Imana, hari umunsi Imana izoreka marayika akajugunya umuhoro. Murazi hari itandukaniro ryo kurungika no kurekura no kujugunya. Iki gihe Imana ntizorungika kandi ntizorekura, ariko izojugunya nk'ikimenyetso c'ishavu, nk'ikimenyetso c'uburake, nk'ikimenyetso c'ubushangashigwe ku bantu bose base kwizera umwami Yesu, ku bantu bose base kwihana ivyaha, ku bantu bose base guhindukirira Imana bakaguma mu bitagira ikimazi. Uzoba ari umunsi w'ishavu, uzoba ari umunsi w'Imana wo kwihora ku bantu bose bakengereye amaraso y'umwana w'Imana, umwagazi w'intama w'Imana yatanzwe ku bwacu. Uce inzabibu zo ku muzabibu w'isi. Abera b'Imana bagereranywa n'umuzabibu wa Yesu Kristo, nkuko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice ca 15 n'umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Yesu avuga ngo mwebwe muri iki, avuga ngo jewe ndi umuzabibu namwe muri amashami. Mu gihushane c'ivyo abanyabyaha nabo bagereranywa n'umuzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zirungurije. Iza ijambo ry'Ikigiriki ryakoreshejwe kuvuga kurunguriza ni ekmasan, risobanura ikintu gihishiye kuko ceze cyane. Nanone hano twongera kubona imbabazi zirenze Imana yagiriye umwana w'umuntu. Imana yararorereye igihe kirekire uko bishoboka kugeza aho abonekana nk'inzabibu
zeze cyane. Umurongo wa 19, umumarayika arekurira umuhoro wiwe ku isi, aca inzabibu z'umuzabibu w'isi, aziterera mu bwato bunini. Mu kigiriki bavuze ngo aziterera mu iganiro kukuraka kw'Imana. Umumarayika rero arekurira umuhoro we mu isi. Umumarayika wa gatandatu arubahirije itegeko ry'umumarayika w'indwi, aca inzabibu z'umuzabibu w'isi, aziterera mu bwato bunini bw'ukuraka kw'Imana, canke aziterera mu iganiro rinini ry'ukuraka kw'Imana. Umumarayika amaze gusarura inzabibu zo mu isi, yaciye azishira mu bwato bw'iganiro. Iki kigereranyo kiri hano kiratahurika mu gihe ca Bibiliya. Igihe cose babaje gusarura inzabibu baca bazishira mu iganiro. Iganiro ryari ikintu kinini bashiramwo inzabibu, hanyuma umuganyi akagikaraga mu kukinyonga kugira ngo umutobe wose uri mu nzabibu usohokere aho bawuteze. Uyu mutobe nawo wakoreshwa mu gukora umuvinyu. Abanyabyaha bazosarurwa n'umumarayika, nabo bazosukwa mu iganiro ari ryo shavu ry'Imana, bazotererwa mu muriro w'amazuku, nta mbabazi bazogirirwa ukundi. Umurongo wa 20 niwo turangiriza ko izi nyigisho zacu zo muri iki gice ca 14 c'iki gitabo. Ubwo bwato buganishirizwa soma. Ubwo bwato buganishirizwa mw'ibirenge inyuma ya ca gisagara. Amaraso ava mu bwato ashitsa stadiyo 1600 agera ku mijiginya y'amafarasi. Muramaze gutahura rero ko ya mizabibu atari mizabibu twumva tubona, ariko ari abantu bazobagiranijwe n'imizabibu yo mu isi. Abantu base kubaha Imana, abantu base kumvira Imana, amaraso yabo azoduga akadengera bamaze gutererwa muri iri ganiro ry'Imana, bakabazungurutsa babafyondera muri iri ganiro. Ubwo bwato buganishirizwamwo ibirenge inyuma ca gisagara. Mu bisanzwe ubwato bw'iganiro bwashigwa inyuma y'igisagara nk'uko tubibona mu cete candikiwe Abaheburayo igice ca 12 n'umurongo wa 13. Amaraso ava mu bwato, ikivamwo sumutobe, ahubwo nibitenga vy'amaraso bizotemba. Ikizova mu iherezo ry'urubanza rw'Imana n'urupfu ku banyavyaha. Agera ku mijiginya y'amafarasi. Mu mpera y'urubanza ruzocibwa n'Imana, hazomeneka amaraso adengere gushika ku mijiginya y'amafarasi, nukuvuga intambuko 4 gushika kuri 5 z'uburiba. Uduga agera ku ashitsa stadiyo 1600. Isitadiyo cari igipimisho c'abaroma cangana na 1/8 ca mile. Mile imwe ingana kilometero n'igice canke metero 1500. Nukuvuga ko amaraso azoseseka azodengera ahantu hangana na mile hafi 200. Nukuvuga hashikana kilometero 300. Ubu burebure buzoba bungana nuko Palestina yose iresha. Imperuka y'urubanza rw'Imana azoba aragatikizo kazofata ahantu hangana n'ibirometero 300, kandi amaraso azodengera duge gushika ku ntambuko 4 canke 5 uduga mu burebure. Kuko iki
cerekezo gikomeye c'imperuka y'urubanza rw'Imana. Ivyashizwe mu tuzitiro vyo kuva mu gice ca 12 bigarukiye ngaha. Muri ivyo biri mu tuzitiro twabonye abantu bazogira uruhara rukomeye mu gihe c'amagume. Tubona abamarayika 7 bazozana ubutumwa. Mu gice ca 15 naco tubona inzamba 7 ziza zibura udukarabo 7 tw'uburake bw'Imana. Naha turangirije iki gice ca 14 c'iki gitabo. Nta vyinshi twovuga. Harahiriwe abumva amajambo y'Imana bagakora ico Imana ibabwira. Haragowe abantu bose biziba amatwi ngo ntibumve ico mwema abwira amashengero, kuko bazohura n'uburake bw'Imana. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Amen. Bakunzi ba Nema Gospel TV, aha ni ikiganiro c'uno munsi kigarukiye. Turabashimiye ko mwabanye nacu. Ikindi kiryoshe mwumvise nuko hahiriwe uwumva aya majambo kandi akayubahiriza kugira ngo akwepe ubwo burake turiko turumva. Turabahimiriza ngo mukomeze kumviriza kino kiganiro. Tumaze hajya ni imyaka 2. Tukimaze ko imyaka 2 iki gitabo. Kandi n'ubu ntituraheza kuko ntaho twihuta ngo turiko turaca. Mugabo turifuza ko bikunze kenshi gashoboka tuzoza tukibaha. Bivuze ngo wewe uyinjiye vuba muri uyu muryango w'abadukurikirana kuko turiko twababa 50,000 kandi turabibashimira. Wewe uje vuba ukaba ibiganiro hari byakurenganye, urashobora gusubira inyuma. Tugeze kuri episode ya 40 murumva twahereye kuri rimwe. Iyi ni ya 45. Bivuze ngo hariho 44 ziri imbere, wosubira inyuma ukaza buke bukretse ko muri izo zibiri harimwe aho twacishijemo tuvuga ivy'isabato. Mugabo murumva ko ikiganiro ni kirekire. Musubira inyuma kugira ngo ntitubacange, murumva ko natwarabigira tugacangana. Mugihere mu ntangamarara muze pore mutinde mudushikire. Gutyo vyobafasha kugira ngo mwumva aho tugeze toce tubandananya ishure. Turabashimiye ko turabona ko haraho mugeze kuko uko ibi biganiro vya mbere vyatanguye birabwa siko ibi birabwa. Hari hakarusho mu bisangiza abandi kugira ngo bumve ibivugwa koko basobanukirwa ibivugwa muri iki gitabo. Narijya twatanguye tubona ko umenga ni igitabo gitinyitse, umenga kiragoye nitahura, mugabo bugingo buri kurakijana pore utinda wumva ibiri ndani neza. Turabashimiye rero ko mwabanye nacu kandi tubinginga ngo musangize abandi ibyo mwumvise. Naho ubutaha umwami Imana nabahezagire. Amen.